ça. Voilà, ça commence à chauffer. Il y a proclamation dans quelques minutes seulement. Voici donc les 20 candidates de la province de Montagnera. Mais tout le monde a besoin de savoir où sont les 10 qui vont passer ce soir. Tout le monde a soif de savoir 10 qui vont passer pour demi-finale. Et voilà les 20 candidats. kubashimira kanya maze muri kibanza kandi no gukomeza gukurikirana rino higanwa rya Miss Burundi mu mwaka wa 2025 nkuko twabivuze tugitangura ibiza kuba byoroshe ntibyari byoroshe kubona gutanga amanota ababigeme bari imbere yanyu bari 20 twarose umwanya wo kubakurikirana kuva mu audition gushika uno munsi twariyo byinshi twabonye rero nkuko mubizi hamurana babiri hagati umwari 20 tubwiza gusigarana 10 twafashe umwanya nk'umugwi utanga amanota turiga ivyo mwatubwiye byose turafata ku manota y'ibibazo turafata kuvyo mwigishijwe muri no misi mumaze hano mu gisagara cyiza cya Ngozi muri bootcamp twafatiye ku bintu byinshi cyane aho twagiye turevaliwa umwe wese rero mu muherero turimo twashoboye gutanga amanota ndaza ndahamagara abo abashoboye gusigara mu higanwa uwo tuza guhamagara araza kwegera imbere gatoya dutanguriye ku numero 12 uyu yasigaye mu higanwa numero 12 umuntu yasigaye mu higanwa ni numero 13 ubundi yasigaye mu higanwa ni numero 15 inimero 24 nawe yasigaye mu higanwa nawe yasigaye mu higanwa mirongo ine na gatatu nawe yasigaye mu higanwa 43 nawe yasigaye mu higanwa 53 nawe yasigaye mu higanwa numero 4 nawe yasigaye mu higanwa hamwe ni numero 55 nawe yasigaye mu higanwa nabo 10 basigaye mu higanwa bazobandanya mu gice cya kabiri gishira icyanyuma cyari higanwa. Thank you, asante sana. Rero rikasabe nyakubahwa umuhuza w'abarundi adukundire adutera iryo teka hariho amakado twateguye kugira ngo ushobore kudutera iryo teka uduhere umwe n'ukuri urabona yuko ari ibintu byiza cyane.
wacu nyakubahwa umuhuza w'abarundi rero kuri rino teka duteye mwongera amashi menshi mugamira amashi menshi rero kano kanya abamisi kugira tubahe akaryo bashobore kuja kwihindura bajya 10 bashoboye kuronka ibakwe ryo kubandanya ihiganwa bagira abashi baza Africa, une marque burundaise. Voici donc les 10 demi-finalistes que nous gardons dans la province Boutanierela. Tout en vous remerciant d'être restés avec nous tout au long de cette soirée qui était riche en émotions, mais également en découverte du potentiel des jeunes burundaises. Vous avez devant vous celles qui vont passer en demi-finale. warembo ambao walibahatika basi kupewa nafasi ya kwanza ili uweze kuendelea ndani ya semi-final. Basi watoto wamependeza, au sasa watoto na uzuri wao, Elles sont très élégantes, elles sont habillées par la maison Kira Africa. Admirez l'élégance. basi kupendeza, kutaka kuvaa vizuri, njoo ndani ya Kira Africa. Elles ont su convaincre le jury de par la présentation de leur projet et les connaissances générales. Et donc, mesdames et messieurs, voici nos 10 candidates qui passent en demi-finale. J'aimerais inviter Miss Kunasaka, les 3 éditions. Et Miss Kayanza, les 3 éditions également. Elles vont remettre les écharpes aux demi-finalistes. Nous avons 3 éditions de Miss Kayanza et 3 éditions de Miss Kunasaka. Ce qui est un honneur pour cette soirée.
kugira bafate ifoto